namahoro ne mutakuvuga ngo namahoro nani namahoro y'amahorerane reka mutama wafashwe ndabazi munyiyeza ko ngo murangunda mwarase yuko mba mu bayobozi bayoboye mu shengero ariko ntegetse kuzobayobora none muti nukuri wariyumviriye usanganije natumye urimwo urimwo cyabikomeje ko ndimo nigiye igihe haba amatora washize mwijwi rihe none umuntu natora uwashaka karashize ingano none hama ngo murankunda hari ijwi rimwe nabonye none kumuza amahal muta nyambara kari kasanzwe je sinemera ko tutiko turapfa mugabo rero ngiye kubaho nyanga kubaho nyanga kandi ico mwanya ngiye nzokironka naramaze kwishikira kwa Yohani kandi ndabiza azobinkorera yego nagukorere narabimubwiye nagukorere je wumpa amahoro mugabo ugomba kurongora abantu umeze gutyo nawe ntacyo bizokumara reka meze neza nimwe mumeze nabi meze neza nimwe mumeze nabi ana mukozi w'Imana meze gutyo kozi w'Imana Odi. Yego. Namahoro. Amahoro Yohani. Nje ndihuta nzi datombo narinzi ko ntabasanga. Niho ndi. Ndabona mbakarembeje. Niko ndasuzuma amazina. Abana bantu. Abona batanze ibigira 10 gusa. N'amazina y'abaheruka gutanga muri ca gikorwa cyo kugura ca kibanza kimwe cahari igishuru ego basha harimwo abemeye ko bazoyatanga muga ntibarayazana ego nanje simbe nk'umutira w'imfizi nanje ndihuta kugira ngo ndabe ndabasange ata abantu benshi bari ngaho kuko iki jambo narinda basaba ntiryasaba narinje kubasaba ryari jambo ritwara abantu benshi nje gitima nipfuje yuko ndabasanga muhira ndabasanga mu biro mwebwe mwenyine ariko basanga muhira mukanje kuvuga nti oya nivyo okunda siki ndatombore ko ndabasanze atabandi bantu bari bahari ngira ngo nta bandi baza akabazo nari yifise narinzanye ikibazo ca gipfupfuri gipfupfuri ingene vyagenze gipfupfuri barase kumushira mu barongozi barase kumutora ngo mu barongozi mukaba je ndiko ndavyihweza ndabona yuko akwiye kuba mu barongozi yego nahafise amakosa mukaba yo makosa yiwe siyo camutuma ataba mu barongozi je ndamukunda ndamwiyumvamwo yavuze mbona yuko ari Imana ivuze avuze no umutima wanje mubiri wanje wose kandi sitsewe jenyene burya hariho n'uwundi muguwa abandi bantu bamwumva batagomba yuko yova mwishegero yoba mu barongozi jewe nagomba mwebwe ko murabishikira kwa pastori mukuru ndazi ivyo muvuze ndaza arabibemerera byabashinze amabanga bizigiye murabe ingene mugengetereza uburyo bwose abe mu barongozi twoba duhovye atabaye mu barongozi n'ukuri nikigeretseko yari yandukanye n'akabahasha yandukiye n'akabahasha kugira ngo murabe nimba ari gikenye muce murabe yengene murabe ingene bash ariko gayoha sa vyukuri muragiye hamwe na gipfupfuri muraje inama murabona yuko munzaniye igiturire noshobora kucakira tukakirya na pastori n'ukuri turi abakozi b'Imana si giturire oya ni giturire bemwemera ikosa n'ukuri murakuze ico citwa giturire kandi kigira kabiri mu bukozi bw'Imana no kuvuga turi mu rugendo rw'Imana nta giturire kibamwo nimba tatowe muri kijya gikorwa narorere yihanganye mbere arabi impamvu atatowe sivyo akorera Imana atunganya ingeso ziwe mu kindi gihe bazomutora ariko kuto irega none niho byo babibaye nka wa mupfumu
wa mupfumu yabwira Petero ngo namuhe ngo ubushobozi bwa mpemu yera ngo azohora arambika ibiganza ku bagwayi nabo ngo bakire. Wewe wumva ivyo bijanye ntigikunda. Oya ntigikunda. He madamu ndakubwira. Ubona nk'aya mafaranga tuyakiriye sigiturire. Aya mabafre yose yapfuye. Twoca tuyakoresha. Hamwe mu ishengero bamvuga umuziki. Ahari inzoka zokitswa madamu. Mukama. Nibonaga yoha. Ugasangwa na wewe umeze uko. Mucuditse hamwe na gipfupfuri. Jewe ndakaravye utisubiyeko nukuri nawe bigiye kukugora mu rugendo rw'Imana. Hano ntibikunze nukuri. Ntigikunda ntayo nakira. Mushire nimwe muzomenya ico muyakoresha mwebwe nyene mwe na gipfupfuri. Ho warabingena ngana. Haru wabingena ngana. Harura none je sindayabona ko ari amarimitere gusa sindayabona. Ishwi? Jana mwe na gipfupfuri muzomenye ico muyakoze. Yoha. Ivy'Imana ni ivy'Imana. Ivy'amafaranga navyo biri ku ruhande. Utisubiyeko nawe uzogira ingorane. Yereka noneho twoba tubaye nka wa mupfumu yabwira Petero ngo amuha amafaranga ngo acamuha ngo ubushobozi bwa mpemu yera nawe ngo azohore ngo arambike ibiganza ku bagwayi bakire. Wewe wumva ivyo bijanye? Hakundi. Hari ubushobozi bw'Imana bugugwa amafaranga. Mugabaga madamu ndakubwiye. Ni hange baciye umugani bati inkwari ivunitse ihura n'umwana. Yego nawe kutari umwana wayatoye genda urye. Ariko gayemwe ndababaye n'ukuri. Ariko muga ntibigiye guherera ngaha. Kuba gute kwisha ishengero ry'Imana kandi ndazi ko ishengero ry'Imana ntirimeze uko ryose. Ntawo vyemera yuko abantu babiri canke batatu bashobora gutoba ishengero ry'Imana ririmwe abantu amajana bose bagaca bitirirwa yuko arabarya biturira arabakozi bikibari intagondwa. Oya nico ukunda nukuja imbere y'Imana dusenge n'amapfa koboke twisonzesha abasenzi ndazi ishengero ry'Imana turabafise twisonzeshe dupfume dusigara ku mutwe. Mana yanje raba ishengero ryawe Mana. Naba abantu bawe Mana bari imbere y'abandi nk'abarongoye ubwoko bwawe none bariko barazimiza ishengero ryawe. Oh Yesu.